iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuza kugaruka ahanini kuyarabana n'igisata ca politike ndetse n'igisata c'umutekano. Murano makuru ni vyinshi muza kumvirizamwe bidasanzwe vyabaye kuri uno munsi, aho i Bujumbura Imana yakinze naho ubundi ibara ryaye kugwa. Ibi bikaba bivugwa ko abanyagihugu aribo babonye aya magrenade ane yarateze hafi y'isoko ahari kabine y'amatara ya Regideso nk'uko amakuru adushikira. Ese izo grenade zoba zaratezwe n'abande? Mu makuru tumaze kuronka ivyo byose muraza kuvyumviriza. Ni mugihe kandi tukiri mu gisata c'umutekano hirya yejo nk'uko bivugwa mu ntara ya Bubanza ho baracugararijwe, aho umusirikare yishe umuntu akomeretsa uyundi, bikaba vyarakozwe mw'ijoro. Ni mugihe kandi muri ico gice c'uburengero bushira uburaruko bw'igihugu mu ntara c'Ibitoke komine Rugombo bivuga ko naho hoba haratowe ikiziga, bamwe bikeka ko ngo coba ari c'umusuma, abandi bakavuga ko ari c'umugizi wa nabi batoye muri ako gatondo yishwe mw'ijoro ubwo yariko aragwana n'imbonerakure zariko zirakizura mw'ijoro. Gusa mbere yuko tubabwira ivyizi grenade zine zatowe, reka tubanze tubabwire bimwe mw'idonido ryo bari hari. Ese koko abategetsi begereye abategetsi n'ubundi bari mu burongozi bw'igihugu bari bubafashanya n'aba badurumbanya umutekano mu gihugu ndetse bakanatezamwo ubwicanyi budasanzwe? Ese imigwi itwaje ibigwanisho iri hanze y'igihugu niyo ituma aba bantu niyo irungikira amagrenade aba bantu kugira ngo baje kuyatega ahantu hashobora gupfira abantu benshi? Tugaruke gato ku vyabaye mu myaka mike iheze, ubundi tutatuza tuzamukane n'iyi nkuru ivuga ivyabaye ku isoko yo mu Buyenzi benshi bita mu Ruvumera, aho habaye ivyo bintu bitangaje aho abanyagihugu babonye grenade zine zatewe hafi y'isoko. Ubundi umuntu ashaka kwica abantu n'ubundi atega ahantu hashobora guhurira abantu benshi. Isoko ubundi ni ahantu hahurira abantu benshi b'ingeri zose, abifise abatifise, abashaka kugura ndetse n'abadashaka ivyo kugura. Abanyagihugu ico gihe bakibona izo grenade zine bahamagaye abapolisi barazitegura. Izo ni grenade zari ziteze, abateze izo grenade ntibigeze bamenyekana. Gusa muri kano kanya tuvugana bivugwa ko igipolisi ndetse n'urwego rujejwe iperereza imbere mu gihugu bamaze guhagarika abagabo babiri. Muti abo bagabo ni bande? Abo bagabo bivugwa ko harimo icegera c'umukuru w'iyo soko yatwawe n'igipolisi kubazwa, kumwe kandi n'umufundi yari asanzwe yugurura iyo kabine y'amatara ya Regideso. Mu makuru yagiye ahabona gusa y'ibanga avuga ko vya bigwanisho bagiye gusaka muhira kubahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni bakabibura, vyari vyamaze n'ubundi gutangwa mu gihugu. Arengiyome Bunyoni igihe baja kumusaka ntiyabimenye, gusa mbere yaho yari yararonse amakuru ko n'ubundi ingo ziwe zose zizosakwa ndetse n'abari bamwegereye cyane benshi bagasakwa, harimwo n'abagenzi biwe batandukanye. Mwisakwa ryabaye kwa Bunyoni barasatse ibigwanisho barabibura. Ivyo bahasanze n'ubundi basanze ari ibigwanisho Arengiyome Bunyoni yari yaremerewe gutunga akiri umushikiranganje w'umutekano. Ivyo barabifashe baja kubikora ko amatohoza, basanga ari ibikoresho vyari vyanditswe mu gipolisi kandi vyari vyanditswe n'ubundi ku rugo rwa Arengiyome Bunyoni. Ico vyo nta ngorane vyigeze bimuteza. Ibi bigwanisho rero vyabuze mu rugo rw'uyu yahoze ari umutegetsi akomeye cyane mu gihugu, ndetse binavuga ko n'ubundi kuri ubu umurwi wiwe witeguriye kudodobereza umukuru w'igihugu Varisi Ndayishimiye mu migambi yose afise no kwereka abanyagihugu ko Ndayishimiye ataco ashoboye. N'ubundi ibi bikoresho
byashyizwe mu bari bamwegereye. Harahagaritswe benshi biketswe, ingo nyinshi zirasakwa, harimwo iz'abategetsi banakomeye ngaha mu Burundi ndetse n'abandi bubahwa bakomeye cyane ngaha mu Burundi tutabashije kudondagura amazina yabo muri aya makuru. Bivuga ko ivyo bikoresho vyari byamaze guhanwa na bamwe leta itokwikeka ko n'ubundi botunga ivyo bigwanisho. N'ubundi ibigwanisho vyarengewe mu Bunyoni ngo biracari mu gihugu c'u Burundi, ibindi vyo vyaramaze kwambuka imbibe z'igihugu. Gusa ngo ibitero vyo gupanga ingene batera igihugu vyo ntibazi ingene bipanze. Mu masoko amwe, isoko rimwe ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu ry'ibanga n'ubundi ryanatangaje ko hari amakuru ahari afiswe n'abakora muri ibi biro mu bashikiranganji ndetse no mu bajejwe umutekano bakomeye cyane, ko harimwo abantu barimwo batunze ibigwanisho ndetse banafashanya n'iramihari ibarizwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kugira ngo baze gutera igihugu c'u Burundi. Ikintu gihari gikomeye cyane kuri ubu ni ukumenya abo babitunze. Amazina mwamwe arafiswe ndetse ngo mu minsi iheze muzogenda murabona ibintu buke buke. Gusa kuri uyu munsi benshi bariko bashima Imana kuvyo yakoze, aho hari izo grenade zinaho zari zigiye guhitana ubuzima bw'abanyagihugu batabarika nk'ivyabaye mu myaka 10 iheze, 10 kuduga, 11 iheze ku isoko nkuru ya Bujumbura, aho abantu benshi babihombeyemwo. Gusa ngo ivyari kuba kuri uno munsi wo n'ubundi hari kugwamwo benshi, kuko ivyo vyari kuba ari uko isoko itanguye kurema cyane. Imana rero yakinze, ya Mana ikunda Abarundi n'Uburundi, ntiyemeye ko abana bamwe baba imfuvyi, abagore b'abapfakazi, abagabo babura abakenyezi babo, ndetse ko n'igihugu kibura itunga ryaco. Tukaba tugitegereje kuraba ibiza gutangazwa n'inzego z'umutekano, tukaza guhita tubageza ko amakuru aza kuba agezwe ko muri ako kanya. Ni mu gihe bamwe bavuga ko n'ubundi uyu mugabane wa Afurika turiko ari umugabane wiganziwe n'ikibi cyane, aho imigwi y'inkozi z'ikibi muri Haiti ikangisha gufata igihugu inyuma yo gutorokesha abanyororo benshi. Ni mu gihe hashizwe ikiringo c'amategeko yo mu ntambara, inyuma yaho iyi migwi y'inkozi z'ikibi itereye ibohero ikarekura abanyororo ibihumbi n'ibihumbi bashobora kuzoyifasha n'ubundi mu guhangana na leta mu ngwano bazoba barimwo. Ni mu gihe leta ya Haiti kuwa Mungu yatangaje ikiringo c'amasaha 72 c'amategeko nk'ayo igihugu kiri mu ntambara, inyuma yaho imigwi y'inkozi z'ikibi yugururiye rimwe mu mabohero ya mbere manini ku mugwa mukuru wa Port-au-Prince. Nibura abantu 12 bakaba barapfuye, nabo abanyororo 3000 amajana 7 barasohoka iryo bohero. Abakuru b'iyo migwi bavuga ko bashaka guhatira umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Ariel Henry kuva ku butegetsi. Uwo nawe muri ico gihe akaba yari mu rugendo mu mahanga. Iyo migwi ishaka kumukura ikaba igenzura igice ca 80% vy'umugwa mukuru w'ico gihugu. Intambara y'iyo migwi imaze guhitana abantu ibihumbi mu gihugu kuva mu mwaka w'2020. Itangazo rya leta rivuga ko amabohero abiri, rimwe ryo ku mugwa mukuru n'irindi ryo mu gisagara vyegeranye na Croix de Bouquet yaratewe mu mpera z'indwi. Leta yavuze ko ibikorwa vyo kugarariza bibangamiye umutekano w'igihugu, hanyuma ikitangaza ko ishinze ikiringo c'umukwabo wo mw'ijoro gitangura isaha 2 z'ijoro mu masaha yo muri Haiti. Ibinyamakuru vyo muri Haiti bikavuga ko hari ibindi bigo vy'igipolisi vyatewe bisamaza abategetsi imbere yuko ayo mabohero aterwa mu buryo bwari bwateguwe neza. Biravugwa ko ngo mu banywanyi b'iyo migwi barekuwe i Port-au-Prince harimwo abari bagirijwe uruhara mu icwa rya Perezida Jovenel Moïse mu mwaka w'2021. Uwo mupfunda mushasha w'intureka watanguye kuwa kane igihe umushikiranganje wa mbere yafata urugendo aja i Nairobi muri Kenya kuvugana ivyerekeye ingabo mpuzamakungu zirongowe n'ico gihugu kuzoja gufasha kugwanya iyo migwi mu gihugu ca Haiti. Umukuru umwe mu migwi Jimmy
Batazira Berbeku yatangaje ko hari igitero cyateguwe cyo kumukura. Uti twese hamwe imigwi yitwaje ibigwanisho mu bisagara vyo mu ntara zo hagati mu gihugu hamwe n'ivyo ku mugwa mukuru twunze urunani, niko uno yahoze ari intwazangabo mu gipolisi avuga. Akabazwe ko ari nyuma y'ubwicanyi butari buke buba ku mugwa mukuru wa Haiti. Igipolisi co muri Haiti gisaba igisirikare gufasha gukomeza umutekano ku mabohero, ariko iri bohero ryatewe mu masaha yitereye yo kuwa gatandatu. Ejo kuwa Mungu rero imiryango y'iri bohero yari icuguruye kandi nta numwe yari ahari mu bajejwe umutekano nk'uko bivugwa n'itorokanizo ry'amakuru Reuters. Riratangaza ko abantu batatu bariko baragerageza gutoroka bari barambaraye hasi bapfuye. N'igihe umunyamakuru w'itorokanizo AFP we yagendeye iryo bohero yabonye ibiziga bishika 10 bimwe bifise ibimenyetso vyaho vyakomerekejwe n'amasase. Umukozi wo muri iryo bohero yabwiye abanyamakuru bari utazi ko imfungwa 99 harimwo abahoze ari abasirikare ba Colombia bafunzwe ku ruhara rwabo mu igandagurwa rya Perezida Moise zahisemwo kugumwa mu vyumba vyabo muri iryo bohero ku gutinya kwicwa mu gihe haba ukurasana. Ibiro vy'userukira leta zunze ubumwe za Amerika mu murwa mukuru wa Haiti yasavye abanyagihugu bayo kuva muri Haiti vuba hashoboka. Ubuserukizi bw'Ubufaransa bwo bwamenyesheje ko buhagaritse ivyo gutanga viza kw'ingingo yo kwiyubara. Kuva Perezida Moise yishwe indiane zariyongereye, ntarasubirizwa kandi nta matora arigera aba kuva mu mwaka w'2016 nk'uko bitangazwa n'ibi bimenyesha makuru vyandika ku nkuru za politike ziba ziriko ziravugwa mw'isi. Mu masezerano yarashizwe ko hagati y'abanyapolitike hategezwa kuba amatora, maze Henry akaba yategerezwa gutanga imihoho ku igenekerezo y'indwi Ruhuhuma, ariko ibi ntivyabaye. Kuwa mbere abategetsi ba Kenya bari bamenyesheje ko umushikiranganje wa mbere yasubiye muri Haiti. Mu kiganiro Newsday cha BBC, Claude Joseph yari umushikiranganje wa mbere fata kibanza igihe Perezida Moise yicwa, ubu akaba ari umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu. Yavuze ko Haiti iri mu bihe bibi cyane. Joseph yavuze ko umushikiranganje wa mbere Henry ashaka kuguma ku butegetsi igihe kirekire gishoboka, ngo yemeye kuva ku butegetsi itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri. None ubu yafashe ingingo yo kuhaguma nubwo hari imyerekano mu gihugu cose imusaba kuhava, kandi birabaje kubona iyo migwi y'inkozi z'ikibiri kirakoresha uburyo bw'intureka kugira imuhatire kuva ku butegetsi. Muri Zero ONU yavuze ko abantu barenga 8,400 bakorewe amabi n'imigwi y'inkozi z'ikibi muri Haiti, harimo abishwe, abakomeretse ndetse n'abanyurujwe n'incuro zirenga 2 ugeranije mu mwaka w'2022. Amavuriro menshi ubu yarahagaritse gukora kubera ubwo bwicanyi. Ngaya rero amakuru ariko avugwa agezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyenda ko kugira ngo utocikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muza TV Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.